ni bangahe barinda batwara ibisata by'igihugu bafata ideni bimwe mpora mbaza nti mbega Otraco wedeje wo ikugabira weho uwo mara imyaka 2 utaragura amabisi twumvikana ijya sosumo uwo yigabira deje wa sosumo hajya hohera imyaka 2 mutarabona sosumo iproduce isukari ikwiye ega kana karorero raba no kuvuga yuko Dr. Mark yafashe ibitaro nkagwiwe nico bitagukora nk'uwikorera akana karorero abantu bari bakwiye gufatirako nakarorero nta mikoro yari afise gufata ingurane uri ibitaro by'igihugu bigafata ingurane kandi bikayiriha ni bangahe ivyo bavyiyumvira je navuze nti duteza kuronka stade nziza ikwije amategeko yo kwisi mbwira umushikiranganje nti sambura ndayibona iyo stade yose mwayisambuye twakiyindi umushikiranganje ati wewe urashaka gusambura stade nkijya atabijugira sambura aranka kabisa aranka ati turazi kwi no gusambura gusa nta izokubakwa ni je navuye hasi nahamagaye ahubwo sinci bakorere muse canke ya RB zana imashini cyo ndabereka bomora singejya ntiheze hari muri bice biketse babona ngo bavose bije ya stade ngijya iraheza ubu turi muri finition turize neza ubu n'amayikipe magusa sigaye no kuryohora hajya imbere umusezero ubu uriko burya turafise abakozi rero mu Burundi Dr. ubutwara ibitaro vy'Ikarusi afise umutima nk'uyu wa Dr. Mark hariho abantu maze kubona hariho Dr. Rize Dr. Mark n'ujya w'Ikarusi narigeze igihe kimwe ndabwira umushikiranganje amagara y'abantu nihamagara Dr. Mark na Dr. Elize mu Kirimba ucu hamagara abandi ba directeur b'ibitaro vyose mu Burundi badusiguriye amahera yajana ubabwira uti okay ndaberetse hôpital militaire giye hôpital Kirimba ngira abingene yakiriye imeze kare nk'aka centre de santé ajya mu Kirimba mubona ni hôpital militaire namwe murayizi ntibace ubanze basigure intahe bashinga intahe ingene bariko barubaka ibitaro vyabo babidugije ucubaza abandi ba directeur b'ibindi bitaro amahera bayajana ko batavura ku buntu none bavura ku buntu sinumva aho mpera naho mpereza kuko nije ndabishingira intahe mbanze nkeze Dr. Mark Dr. Mark twarakoranye twese turi muri conseil d'administration nije nari president wa conseil d'administration wewe waserukira mu engaro personnel twarakorana tukama ndazi twera Dr. Mark urumva ko tutarabakuru sitwe twatwara ibitaro mugabo twama turiko turota tuva tuti ibitaro vy'abasirikare kubera iki abasirikare bajyama muri corridor abasivile bari ku bitanda niho twahereye no mukuza ngaha gutwara ibi bitaro ngira ngo general niyo yankana nawe yombera icabona ntandwi yahera general ndi muri cabinet militaire je ndayirongoye ntandwi yashobora guhera ntabajije umushikiranganje igituma ibitaro vy'abasoda abasoda barara muri corridor abasivile baraye ku bitanda nama ndiko ndabaza ico kibazo kubera ni general umuhanuzi mukuru mu birayi vy'igisirikare nta muhanuzi w'umukuru w'igihugu ikibazo c'umukuru w'igihugu ari we kizigenza mu ntwara miheto nategeza kugishikiriza ico kibazo caramuruhishije gushika wenye nambwira ati kuvunga aje gusaba umukuru w'igihugu nawe ugende kuba president wa conseil d'administration ico kibazo ntuzosubire kukimbaza acaragenda yegara bibwira umukuru w'igihugu acaravyemera niho naje gutwara
conseil d'administration y'ibitaro nshitse mariko nicabona mu nama ya mbere nico kibazo nabajije dutegeza gutora umuti wari deje ico gihe w'ibitaro yaratwemeje ko bidashoboka bidakunda ata buryo buhari yanabisiguye nico tubavuga nti ntahe yarasiguye avuga ati urabona abasivile basanzwe ibitanda vyuzuye baca bigira mu bindi bitaro mugaba soda bo naho habahuzwe ntibafise iyo baja naha nyene ati nico gituma barara muri corridor ati rero ntibikunda ndabwira none ntivyoshoboka ko twubaka basi tukavuga tuti iyi block ni y'abasoda gusa ngo nta mikoro twaba turiko turaharira kuri ico kintu hanyuma rero umunsi bagenye Dr. Marke gutwara ibitaro ikibazo caje tuti bimwe twahora tuvuga rero ntidushobora kubishira mu ngiro ko twabivuga turi kumwe niho rero twaca twicara turavuga tuti turondere bloke y'abasoda gusa niho twateka umutwe turavuga tuti none ko ibitaro vyinjiza amahera ntitwofata ideni aha ntimubone rero ariko abandanya afata ingurane vyavuye ico gihe niho twabonye ko bishoboka gufata ingurane kandi kariwa ico gihe haciye hubakwa iriya block ni Kenza yarimwe bitando mega 75 urumva mu umwaka ntiwaheze tutarose aho abasoda bagwarira nabo murumva iyo ufise imbona kazoza nta nakiwe kidashoboka tuzatora turabirose tubirose tuti bwabundi birashoboka turabibindi bibura tugire twari tubuze twari twabuze naho dushira ntuzeye radio ya mbere yari ngaho imaze igihe itararonka nahije bati barahagura ibiragiyeho tuba tuti farumasi imiti ntigira hibikwa tuti ntibishoboka turasubira tuti bloke turabona yuko ikenewe turaja dutangura kuvuga n'ibindi byose bizokenerwa ndibuka ico gihe Dr. Marke amaze gufata neza umuvuduko wo kubaka ibitaro hariho abace erege uri kurakora abandi baca bagufasha abahorande bace baza baradufata mu mugongo nabo nyene barashiramwo akarenge kabo aho biba biraduze buke buke ndibuka ko ico gihe narahamagaye umuyobozi w'ibitaro ruwa Karede yaritavye Imana naramuhamagaye ndamubwira nti jewe ntuzovuge ko nkureze ngiranje kubwira umukuru w'igihugu twebwe muri hôpital militaire sibuzide baduha inica ntikize mugaraba ivyo tumaze kubaka wewe wawe ufise sibuzide nini mbwira amahera muyashirahe ngiranje kubwira umukuru w'igihugu rero ko muyarya murabasuma namubwiye uko nyene none ko mwebwe arimwe muronka sibuzide nini mukaba muvura natwe tuvura tutagira sibuzide nagadabwiye ko sibuzide ico gihe baduha amahera yogira umushahara w'amezi 3 gusa hanyuma icari gitangaje igihugu cyari gifitiye hôpital militaire imiliyaridi 3 abasoda bavugwa ubushikiragaje ntibwabarihira abapolisi uko nyene imiliyaridi 3 zirakwira gushikaho tubura iyo tuja niyo tuva atabera dufise tudashobora gukora igikorwa none bigenda gute ico gihe twaratevye turavuga tuti tugire note atari umushikiranganje tuyirungike mu nama shikiranganje tubabwira ikibazo kimwe tuti none leta iremeye yugara ibitaro vyayo ko yase kuriha iremeye yugare ibitaro vyayo iyo note narayikoze ndayijana ndayishira umukuru w'igihugu mugamikoro y'igihugu murazi ingene ameze ntayo bajaje mu nama shikiranganje nta n'inyishu baduhaye duca rutabavuga tuti none twugare ibitaro turasubira turateka umutwe ico gihe umuti twatoye
twaciye turondera abaganga baba specialiste bavura ku bindi bitaro tuzoza kuvura amahera azoca atwara ikimanyu natwe tutwara ikindi twe turosa amahera yo gukoresha mu bitaro. Icyo gihe twarosa abadogiteri baca bazereka urupfu umushahara wabo nibo wava mu byo baciye turaduga gato gato. Mu mpera ndimo kukinjura naje ngende mu yandi mabanga twavuyeho twamaze kugira iyi plan yi block mera enfant duca tuvuga tuti mbega nk'ubu abategetsi bo hejuru agwaye yo kwivuriza ko mu bisazo yateza kwivuriza mu bitaro by'igisirikare tuti nk'ubu umukuru w'igihugu icegera ciwe agwaye mu bisanzwe avurirwa hari umutekano ni mu basoda tuti none nk'ubagwaye yovurirwa amajahe tavuga tuti ibyo ari byose dutegerezwa kurondera igihe tuzokubaka ahantu abategetsi bavurirwa. Emwe turaza no kuharaba nese hajya nyene ni hajya nyene ho twagiye kuraba turi tuzoyubaka hajya muga murumva iyo turi mu bihumbi 2011 turi mu bihumbi 2011 none ni murabe uno munsi simejeje gushira ku ibuye rya mbere irya ndoto twayiroteye hamwe na Dr. Mark. Ibimaze kubakwa ibi byose ntivyari bihari bimubona ngaha bishashaha irya moroge ntiyari imeze kujya ni vyinshi ibitaro bimaze kuduga nk'inshuro zirarenga nka 10 kuko byari bimeze murabyibuka ibitaro by'abasirikare mu Kamenge ingene vyari bimeze ingene vyasa biraba uno munsi ni inshuro zirenga 10. None nko biyo tuba dufise indongozi nka Dr. Mark ndabaza hamwe bavuga bati siga izina hamwe indongozi zose umwe wese yovuga ati urazi icarico ibitaro vya leta kuja gufata ideni muri banki ni bangahe barinda batwara ibisata vy'igihugu bafata ideni. Bimwe mpora mbaza nti mbega Otraco wedeje wo yikugabira aweho mare uwo mare imyaka 2 utaragura amabisi hatumvikana ijya sosumo uyigabira deje wa sosumo hajya ho hera imyaka 2 mutarabona sosumo iproduce isukari ikwiye erega kana karorero raba no kuvuga yuko Dr. Mark yafashe ibitaro nkagwiwe nico bitagukora nk'uwikorera akana karorero abantu bari bakwiye gufatirako nakarorero nta mikoro yari afise gufata ingurane uri ibitaro by'igihugu bigafata ingurane kandi bikayiriha ni bangahe ivyo bavyiyumvira bangahe kini cigwa gikomeye cyane yaba batwara ibisata bose biyumvira uko ndabwiye ko bimeze neza aha tuba twarateye imbere. Iki ni cigwa ubu no kwiga ku ntahe niho tuza turigira. Igihe nubaka ijya nyubakwa iberamwe amanama y'abakuru b'ibihugu hajya abantu bose bambaje ngo none amahera yakura ati ko tabije yari yatowe amahera yakura je naraterereje ndavuga jewe ni jewe ndi umugabo mu rugo ndi serugo ntegereza guterereza no hanze naraterereje singirya mwese ni mwacha mvuga muti eriteka turose ntoze muga ntaho vyari muri bije iyo programme nta yari irimo igihe stade tuyitangura je navuze nti duteza kuronka stade nziza ikwije amategeko yo kwisi mbwira umushikiranganje nti sambura ndakubona ndayibona iyo stade yose mwayisambuye twakiyindi umushikiranganje ati wewe urashaka gusambura stade nkijya atabijugira sambura aranka kabisa aranka turazi kwi no gusambura gusa nta izokubakwa ni je navuye hasi nahamagaye ahubwo sinchi bakwarere muse canke ya RB zana imashini cyo ndabereka
bomora singijya ntiheze hari muri bije mwigeze mubona ngo bavose bije ya stade ngijya iraheze ubu turi muri finisio turize neza ubu n'amayikipe magusa asigaye no kuryohora hajya imbere umusezero ubu uriko ijya piste ya atletisme yarahejeje kuba pave hasigaye ko tuzana kantu keza bashira kugira abantu biruke banonokewe stade iri ku mategeko yose none abambere batakomaza ngo none amahera yakura yegari hana bavuze ngo ndumusuma ngo uko barondeye kuri bije gwa hoda yakura ngo barayabura ngo no kuva n'umusuma none ngiye gusoma nkabazanira ikibazo none jeni baza ko batavuze umusuma bavuze umusuma aja gusuma akazana kuzira ngo ntaho bayabona ngo aho nayakuye nigikuru suko suma nzana je ndaterereza abantu bashaka kunterera kaza igihe nubaka ikirimba cyo mu Kirundo bakazabona je nubaka mu Cankuzo ngo bijiri he aganda abwira yuko ari Abarundi bafise umutima mubi kuko ari waciyambwira ngo rega na urazuriyibuka nca ndabwira ntiyibuka gute ngo none we ngo amahera yose uyubakisha iby'igihugu gusa je avuga none jewe njejwe kubaka igihugu niki wanje nije ndiserugo none niyibuka mu biki naterereje umuntu akantera ati genda wubake stade n'amahera ya stade nanje ndayarya urazi ngene Imana yomvuma umuntu yaguterereye ukora ikintu gacuyarya ya Imana yokuvuma no kuvuga iki cigwa turiko turagira nico kumva yuko umuntu wese ahari indongozi igira imbona kazoza ati mbe ibindimwo nkuba ariko arambarira ati hajya rero hariho iyereme mwumvise ko cayivuga narayironka nta n'uburyo afise mugabo yamaze kuyipanga iyereme nuba wama uvuga uti saha gusa hari hahandi ndashaka kuhashika naho nshitsa hari hahandi ndashaka kuhashika urashima aho ushitse mukabona yuko urugamba rubandanya imbona kazoza ngirango ngaha muca mwumve turi mu 2011 muga murabona turacabandanya kandi murabibona ko turi mu nzira irashe none iyo ndababwiye ngo imbona kazoza y'Uburundi 2060 igihugu giteye imbere hari abavuga ngo ntibishoboka none akarisa karorero konyene kerekana ko bishoboka uwari guca babwira igicapu ca hôpital militaire do Kamenge kiyagiha akabwira ngo ni ikicongere dushitse kubo bose ariko vangwa ntibishoboka ngo amaherezo yakura bakaguca n'inkokora mugabo ndabwiye yuko hajya Imana irinze kubwira ngo tubone iki iba yabonye n'inzira uburyo buzovabwo iyo ingene bizogenda mumbona kazoza tuvuga yuko tuzoba dufise ibitaro vyiza bitandatu vyiza ibitaro bivura ingwara nyene zose ngane ntimubona mbonye ndiko ndaraba ibitaro biri ngaha muri Bujumbura ahubwo hari icigwa nari nasavye mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bankorere batwereke bati ibitaro ivyo bitaro tuvuga bikwiye biba bimeze gute kugira duce turi ibitaro dufise ibibura kuko turashobora guca tuba tuti hôpital militaire ya mbere tubikwize rero kwiza ugaca tuvuga tuti turabe nka clinique presere rwa Gasore canke rwa Karede tuti haburiki tukaraba habura bike tugaca tubishiramwe bibiri by'Ubujumbura rero zandukwice tugaca tuvuga tuti Igitega hari wundi muntu nshimira burya turafise abakozi rero mu Burundi Dr. ubutwara ibitaro vy'Ikarusi afise umutima nk'uyu wa Dr. Mark hariho abantu maze kubona hariho Dr. Rize Dr. Mark n'ujya w'Ikarusi narigeze igihe kimwe ndabwira umushikiranganje w'amagara y'abantu ntihamagara Dr. Mark na Dr. Elize mu Kirimba uco hamagara abandi ba directeur b'ibitaro vyose mu Burundi badusigurira amahera bajana ubabwira uti okay ndaberetse hôpital militaire giye hôpital Kirimba gira abingene yakiriye imeze kari nka centre de santé ajya mu Kirimba mubona ni
hopitale militaire namwe murayizi ntibace ubanze basigure intahe bashinga intahe ingene bariko barubaka ibitaro vyabo babidugije ucubaza abandi badirecteur b'ibindi bitaro amahera bayajana ko batavura ku buntu none bavura ku buntu amahera bayashira mwe mukora muri hopitale militaire ni mwikomera amashi kabisa mwikomera amashi kuko urumva abandi barayarya none bayashira ko batavura ku buntu kuko bijya tuvuga kuvura ku buntu abana n'abamama leta niyo iciye ariha ikariha ivyo bitaro bayashira ico ni ikibazo bayashira narigeze kubivuga nti nibasigure muga nta raporo yampaye sinzi ko yakoresheje iyo nama ngara umushikiraga ico gihe nta raporo yampaye njango yase ko yomara amazi abaganga nkawe oya iciza kiravugwa ikibi kikavugwa ikibi kiravugwa kugira ugwa ingwara guza ukira ingwara rayirata iciza naco kiravugwa kugira ngo kibere icigwa abandi nico gituma rero tudatinya kuvuga ivyiza tuba twarabonye ibi rero biriko birakogwa n'ibitaro n'abandi baca baza gushigikira umunyamwete imisi yose arashigikirwa utagira umugambi wogira gute utagira umugambi yo gushigikira mu biki mugabo ufise umugambi ukerekana kuri kurakora birabandanya rero akana karyo ko kugira ngo twikebuke mwabonye Nikodemu no murundi w'umuganga avura hanze akongera akagaruka mu Burundi akazana n'abagenzi mugabo musanga hari hundi muganga wo mu Burundi ariko arigira hanze ngo mu mpemba make kuko Burundi bugikenye none twatunga zocaza mbe tuzomwakira none umuntu mudasangiye akabisi mwosangira gahiye none kwaho bukera buca dutunga abantu bagahembwa menshi reka tuzotunga bazobona bahembwa menshi rero bace bagaruka ngo urebe ngo turaje tuzoba tuzi ko abacangero ntibazobara abarundi bazobara abacangero abaganga mwikubita gashi umuganga musanzwe uja kwiga ubuganga uburi umutabazi ntushaka umutabazi ucabogera umucangero umuganga n'umutabazi uciba umucangero rero wari umutabazi hariho igihugu sindagisha ko n'igihugu cigisha neza ivy'ubuganga kiba naragiyeyo turafiseyo abana bariko bigayo ndababwiye nti twongerereze amaburuse kugira baze kwiga ari benshi umukuru w'igihugu acambaza ngo ahubwo banzumbwire ngo abizi no ngo bakora gute mu Burundi kuko muri kiba umwaka wa mbere wiga deontology muri kiba uvuye umuntu kwa bahatimba yakagucika utegerezwa gusigura ivyo wakoze kugira ntagucike utegerezwa kuja kwisigura neza kubera barabikwigishije ko kizira ko ari umuntu akugwa mu ntoki hamwe nyene ukuguye mu ntoki usigura ukavuga uti nta kundi nari kugira Imana yari yamaze kuvuga ko ari wo mwisho wiwe mugabo waraneglije urahanwa ugaja mu gasho gapfungwa urapfungwa twebwe natwe abaganga cavuga ngo twese obligation de résultat ngoya ko je ndakora vyasa bikanga nakazi kavyo no mwe murabatabaza abaganga murabatabazi ntushobora kuba umucangero utegezwa kumva kubabaye mu magara y'umuntu kuko nivyo wabijamwe ubona ni garama wonkwe kubera iki wagiye kuvyiga garama wonkwe muganga mpembwa make ndiyirukiye ngo iyo bahemba menshi aba warize ubuganga aha turafise abaganga ngaha duhora tubona
abo hanze bashobora kuza ari nka 20 10 nabangahe baje kuvura abantu ku buntu bakaja ku bitaro binaka ngo tuzoja kuvura abantu ku buntu. Jesi ndabona kandi hariho association y'abaganga nga ministre birabaho ndiko ndabarya ka nkuba abaganga bakavuga bati none abanyamahanga baraza bakavura umuntu ku buntu bakavura abantu nobo baraduhaye imponjo nabana 20 bose babakoze ku buntu imponjo imventuze ubwo n'ubuntu kabisa bakavuga bati nta mahera dukeneye reka tubahe imponjo mubone ko ari sawa kandi bigaca bigenda neza. Birakwiye yuko abaganga bereka abarundi ko arabatabazi koko nk'ubu bakavuga bati jewe muri konje nzofata ubundi ati tuze dufatire konje rimwe turi abaganga 5 duce tugenda mu ntara ya Ruyigi basi tumare yindwi imwe tuvura abantu ku buntu hazi ngena abene gihugu baca bakunda agako nakagohenda bakubiti murazoza murabitera ko inkuru hariho n'abandi baganga sinzi ko barabikora Dr Joseph yo kuri INSP na Sango barigeze kugira ico ciyumviro bavuga ati ne twagenda umunsi umwe tukavura sinzi ko barabigira mugabo ndibuka bobo barigeze kubivuga uko nyene nabo bamere nkuko abo bandi baganga bava hanze bagenda kuvura abantu. Ndiko ndaraba rero turabona yuko hariho umutima wo gukunda igihugu uri kuraza muri iki gihugu cyacu. Umutima wo gukunda igihugu niwo uzotuma uwo mutima wo gukunda n'umurundi umwene gihugu uza kandi ndazi yuko biriko biraduga kizima n'uburorero tuza turabubona imbere yacu. None rero nakajya ko gukenguruka dukeza abarongozi b'ibi bitaro ku mwitwarariko bafise kugira ngo tugire ibitaro koko bishoboye kuvura ingwara zose. Tugume rero tuza turiyumvira twese kugira ngo nko mu 2030 haze hagere ivyo bitaro twabikwije tuvuga bimwe bita kuvivura tuti bitaro vi tugaca tuja ukindi bijya byose tuvuga mbona kazoza namwebwe mwese muri ngaha mu miryango iwanyu uvuga uti mbona kazoza yanje mu muryango iwanje ndiyihe ukamenya ko ufisi uri kuraja uti naho ngezaha ndazi ko ari imiryango ubu iri mu buzima bwo mu 2060 burya turaba mugabo hariho abatarahashika umwe wese akaguma yiyumvira n'igiki yokora. Maranzunguruka mu bene gihugu hariya mu mitumba nkabona abantu cyane cyane ndanezerwa iyo mbonye nk'abakokuruki bariko bambwira bati hariho umukokuruki yambwiye ngo ntuze ngo imodoka naneye kugura ngikorera leta ngo ndayiguze shaje kubera iki nace ndamubwira nti hajya wariko witangira igihugu ubu rero harageze ko nawe ukora gwawe. Hariho umukokuruki wo musoda mwese muzi umwe wa mupara Evariste jana musanziwe kumuhana ndanezerwa cyane ingene nabonye anezerewe n'ingene ubuzima bwiwe bumeze ariko kare tutaravuga bijya kazoza n'ingene twokora yabona ko abaye umukokuru kagiye gufata kindi none ubu yarabaye umusore anezerewe anyereka imirima yiwe arimbura nk'itoni zirenga 100 z'ibiraya akiri hajya mu gisoda no muri yo numwe waramupfunga none ubu ni miliyoni 50 ntizomupfunga. Ujya rero tukume tubona imbona kazoza tubona ubu ndiko ndagenda ndabona abakukuruke baciye baja ku kivi ntabonye nk'umutama yawo mukukuruke muri regidezo sanga kumbona kazoza yiwe no mu miliyardere kweri kuko uba abantu barakwereka ndiko njaha ugiye mu gwaruka akakwereka imigambi arakubwira ati ndiko nkora ibi imbona kazoza nayo bizohererahe ngo shaka ko bizobibi agaca kwereka igicapo cyaho. Burya rero namwe mwese hane ndiko ndabahanura umwe wese nagira igicapo ati jewe mu myaka 20 nzo ameze gute ugaca utangura kuharondera wamaze kuhapanga
birakunda mu gutahapanze ntibikunda. Nitwomera rero nk'inkoko ivyuka mu gatondo ibonye agatetaji gaja gutora igacija gutora na kariya nukugira inzira uti je shaka kuzobiki inzira nocamwo niyi gato karakura